Bakunzi ba Grid Media tubaramutse twongera tubaha ikaze muri ya ndwi twabageneye yahariwe umwuga wo kumenyesha amakuru. Muti none mwino ndwi ihereye kuri uyu wa 20 gitugutu gushika ku wa 27 uyu mwaka turimwo igiye kurangwamwo iki canke twaba tugiye kubashikiriza iki. Ejo aho bukera niho inyigisho nyezina zitangura, aho tuzotangura neza na neza kubashikiriza mbega umwuga wo kumenyesha amakuru woba watanguye ryari, utangurira he, mbega hoho kumenyesha amakuru bisigura iki. Hari akamaro inkuru ikozwe neza ifitiye abene gihugu bayikurikirana canke igihugu n'isi muri rusange. Muti none ni kubera iki twifuje gushiraho izi nyigisho muri iyi ndwi? Nuko twabonye ko kuri uyu wa 24 gitugutu muri uyu mwaka turimwo ari umunsi mpuzamakungu wahariwe inkuru nk'inkingi y'iterambere, ariko kandi kwigenekerezo rya 27 muri uku kwezi nyene ni umunsi mpuzamakungu wahariwe uruhara canke impinduka ibimenyesha amakuru bizana. Icatumye tuvuga duti noneho abadukurikirana bomenya aka kamaro kitangaza amakuru canke ko kumenyesha amakuru yogira ico bibafashije, narirya hariho n'abatamenya mbega inkuru ni iki canke yoba imaze iki. Ico bizokungura uwakurikiranye izi nyigisho nuko ubwa mbere kubatanga inkuru bamwe bamwe, aha ndavuga abo bita mu gifaransa les journalistes citoyens, abo nabo ari babandi biyita abamenyesha amakuru ariko bataramenya ingingo ngenderwako mu mwuga. Bizobafasha rero kwiga ni gute twotanga inkuru nziza iryohoye ifitiye akamaro abazikurikirana, ariko kandi no kubakurikirana inkuru bizobafasha kubona nabahe baduha amakuru meza aryohoye yizewe. Nta kintu na kimwe gikenewe uzokwirengagiza muri bijanye no kumenyesha amakuru, ari navyo bikunda gushika mbere aho abene gihugu aho usanga bibaza ko ataruhara nabo bafise, ahubwo suko bimeze, barafise uruhara hababo ndetse n'abamenyesha amakuru. Tuzoshika neza na neza no ku ruhara bw'umwene gihugu mu bwigenge bwiwe bwo gutanga inkuru. Ico gusa tuzoshika no kuco abahinga bise contrat tacite, nkuko umunyakanada François Bernier yabivuze ko hagati y'umumenyesha amakuru canke uwutanga inkuru na nyene guhabwa inkuru bafitaniye ico twokwita contrat basinyaniye ariko itaboneka ariko ko ihari. Ico dusaba abagiye gukurikirana izi nyigisho nuko kuva ejo aho bukera igenekerezo rya 21 bokurikirana neza intambwe ku yindi izi nyigisho, kuko usimvye intambwe imwe usanga hariho bimwe wahomvye. Ibizotuma tudashika kuco twari twifuje ko uwo ari we wese yomenya neza ivy'umwuga wo kumenyesha amakuru niki. Ariko kandi turabasaba kuzoguma badukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook, si Facebook gusa no kuri YouTube, kuri Grid TV 24 naho bazokurikirane izi nyigisho ikibiriraho.